Umuntu TV tubitayeho. Bibiliya yanditswe mu buryo politike, uburyo yanditse mu buryo politike. Sobanuye rino jambo nuko nguze yanditse muri politike, uvuga mu rurimi rwumvikana umuntu atoshobora kubihariramwo, twovuga yanditswe mu buryo bw'impwemu. Yakobo rero uno munsi ugomba kumukorako ukazobona umuntu yitwa umuhutu mu Kirundi, ariwe yitwa umubantu mu zindi ndimi, uzomenye yuko ubonye Yakobo, kandi uzomenye yuko ubonye umucunguzi w'abayashirane Aymanuhaya, nkuko twabisomye mu byandiko byinshi. Ni mwene wabo, ni mwene se, azovuka mu bwoko bwabo, azovuka mu gihugu cyabo, azovukira muri bo, azobasa nawe, azobavuga nkabo, ururimi nkabo. Eka niko bimeze. Bw'ivyo aba nibo ba Yakobo. Bibiliya ivuga ngo uwuzobavuma azovumwa, uwuzobahezagira nawe azobahezagira. Mbega uri ku ruhande ugwahe? Mu babahezagira canke mu babavuma? Umaze kubavuma kangahe? Umaze kubahezagira kangahe? Aba nibo bariyeri ry'ubwami bw'ijuru. Ndabihere mwiriwe. Tukaba rero tugiriwe amahirwe yo kugira ngo tuganire iby'ijuru, kandi nkuko mubizi hano nta kindi kintu tuhazana, twemerera ijambo ry'Uhoraho ariwe ndiho musumba byose ko ari ryo rishobora gusamiranira hano. Nta bindi bintu tuzana, nta politike tuzana, eka ibyo tugumamwo ni jambo ry'Uhoraho ryonyene. Bucumi Isaka kandi nongeye kujya hano kugira ngo tubandanye ikigwa cyacu kivuga ngo Yakobo no mwirabure kandi yitwa Butoyi. Rero tugomba kumenya ninde uno munsi, Yakobo ninde uno munsi. Kuko Yakobo ushobora kumukorako, ushobora kumumenya, ushobora kuyaga nawe, ushobora gusangira nawe ubugari canke ifi canke inyama, ushobora gukorana nawe mu kazi ka misi yose. Yakobo arahari ku mubiri. Iyo mba mvuze Yakobo mba ndiko mvuga abo kwa Yakobo, abamutse kuri Yakobo barahari. Nkuko twize ibya Esau, twarize Esau, turabereka yuko Esau n'umuntu w'umuzungu uno munsi. Wumvise umuzungu uno munsi nta handi hantu yamuka kiretse ko yamuka kuri Esau. Esau yavutse kuri Isaka na Rebeka, Isaka wa Aburahamu. Kubw'ibyo intango y'umuzungu nkuko twabivuze naho muri Afrika, niho abantu bose baba niho bavukiye. Mu nyuma bagenda barasanzara baja mu yandi ma continents, ariko bavuye ngaho iwacu muri Afrika. Bibiliya irabiyerekana, bitayeko kandi na science yonyene ubwayo ikabyerekana yuko abantu bose ba mbere ko bavuye ngaho. Ibyo twarabyize mu burebure
aho tugize imisi twiga Esau ninde, twaraberetse iyo yagiye hose gushika ashike afate Erope ndetse n'ayandi mahanga yose yafashe. Ibyo twarabiberetse mu kubemeza yuko abazungu, abaroma aribo bitwa Esau. Nubwo mutanshimishije ibibazo byinshi biboneka ko mwatahuye, ariko ivyemezo biracyahari bitari bike. Hanyuma ubu rero tugeze ku kagingo kagira kabiri, no kuvuga ako gace kagira kabiri k'ico cigwa, aho tugomba kwiga butoyi ariwe Yakobo. Tumenye Yakobo nawe ninde, uhereye kuri Yakobo gushika uno munsi turabe abo ba Yakobo ni bande. Abo ba Yakobo, abo ba Yasharani bayitirira Abisirayeli ni bande uno munsi. Kubw'ivyo nibyo tugomba twige. Mwibuke turiko twiga Yakobo, niwe tugomba tumenye, niko kagingo turiko, kugira ngo n'abatari bimenya ko bari mu rubyaro rwa Yakobo babimenye. Nico cyatumye tuvuga tuti kumenya ni ikintu cyiza, kuko biguhana kayabagu keza ko gukizwa vy'ukuri canke kuzimira neza, canke kuzimira vy'ukuri. Nivyo byiza. Ubumenyi burakomeye gose. Reka rero tubandanye dusomere hamwe uwo murongo turabe yavuye hehe Yakobo gushika uno munsi nuwahe Yakobo. Hanyuma ahaya niyo yabishaka, ndizera turatahura ibitari bike mu nkwirikirane. Nivyandiko biboneka muri Bibiliya mu gitabo citwa Itanguriro igice cya 25, so muhereye kuri 19 gushika 26. Ni harehare ariko twihangane tuhasome. Itanguriro 25 19 bandanya usoma gushika 26. Havuga ngo ukuvuka kwa Esau na Yakobo. Uwo n'umutwe w'amajambo, ukuvuka kwa Esau na Yakobo. Esau twaraheje kumwiga n'umuzungu, sumuntu w'inzobe, n'umuzungu mbere bita rutuku canke bita ngo ni uwera uno munsi. Rero mugabo ico turiko ni Yakobo. Rero Itanguriro 25:19 kubandanya havuga ngo uru nigo ruvyaro rwa Isaka mwene Aburahamu. Aburahamu yavyaye Isaka. Isaka yari amaze imyaka 40 igihe yarongora Rebeka mwene Betuweli umwaramu w'ipadani Aramu, mushiki wa Labani umwaramu. Isaka atakambira Uhoraho kubw'umugore wiwe kuko atavyara. Uhoraho yumva gutakamba kwiwe. Rebeka umugore wiwe asama inda. Abana basitanira mu nda yiwe, maze aribaza ati ko bimeze bitya, igituma nkiriho ni iki? Aragenda aja kubisiguza Uhoraho. Uhoraho aramwishura ati inda yawe irimwo amahanga abiri, amoko abiri azokwitandukanya uhereye bakiri mu bura bwawe. Ubwoko bumwe buzokorera ubundi, buzorusha ubundi inkomezi, kandi bukuru azoshumbira butoyi. Maze igihe cyo kuvyara kigeze, basanga yaratwaye inda y'amahasa.
yakobo kuravuka ari inzobe y'umuyugubwe, avuka ari umuzungu, yarakatse wese nk'impuzu y'ubuyonga, bamwita Esawu. Hakurikira butoyi afashe igitsintsiri ca Esawu, bamwita Yakobo. Kandi Isaka yaramaze imyaka 60 igihe bavuka. Haleluya. Aha twumvisemwo abantu babiri. Esawu tumushire pembeni ku ruhande, twaramuhejeje, n'umuzungu Esawu. Mugabo twige Yakobo, aho tuza gusanga ari umwirabure, nukuvuga abo kwa Yashuruni, abo kwa Yasharani, tuza gusanga ari abantu birabura batandukanye n'abo tubona mu bindi bihugu byemejwe n'amahanga ko ari bo Bisirayeli. Ariko abo tuza kwerekwa na Bibiliya tuza kubona ari abantu birabura. Na Yakobo nawe nyene dutegerezwa kumwiga ninde uno munsi, nukuvuga uruvyaro rwiwe rwose n'ugwahe uno munsi. Rero ngaha hejuru nanditse ngo ishusho canke irangi rya Yakobo. Nanditse ishusho canke irangi rya Yakobo kugira ngo tumenye ninde, kuko irangi canke ishusho uko umuntu asa ni ikimenyetso ntamusiga cyo kumenya uwo muntu canke cyo kumenya ico kintu. Iyo bagutumye ati genda utore ikintu kanaka, bakaguha n'irangi, kuko haba hari ibintu byinshi bimeze cyo kimwe, baguhaye irangi ucumenya ico ushobora kuzana. Ari nacyo gituma irangi ari ikintu nyamukuru gishobora kutumenyesha ikintu kanaka. Mu gisomwa duhejeje cy'Itanguriro 2:5 uhereye 19 gushika 26, hadondaguye haratwereka Esawu, hongera hatwereka Yakobo. Esawu wewe baciye bamudondagura, baravuga ngo yavutse afise inzobe y'umuyugubwe, bisigura yavutse ari muzungu rutuku, umuntu rutuku, yavutse ari rutuku. Yongera kandi avuka katse, bitayeko kandi ngo ni kindi gihugu, bitayeko kandi ngo ni ubundi bwoko. Ibyo byose barabidondagura kuri Esawu. Mugabo bashitse kuri Yakobo ntibigeze bamudondagura, kiretse ko gusa bavuze ngo ni wazokoresha bukuru kandi nubundi bwoko, nukuvuga namoko abiri yari munda yo kwa Rebeka. Kubw'ivyo Yakobo ntibamusobanuye ngo berekane nirangi ijyahe. Iyo Esawu we bavuze ko yavutse ari inzobe y'umuyugubwe, mugabo ntibigeze bavuga Yakobo wewe ngo asa gute. Suko boba baravyibagiye, Yakobo wewe yasa n'uruvyaro rwiwe, yasa n'uruvyaro rwiwe, no kuvuga kubo yamutse ko, kuko Yakobo ntiyaraje ari mushasha, yaje asanga hariho ubwoko bwiwe buhari bubandanya bukora ibikorwa. Muga Esawu wewe itandukaniro n'ubwoko buje bushasha, ari naco gituma uhoraho yabimenyesheje Rebeka ati rero hagiye kuza uwundi mwana aje atukura, aje ari rindi hanga, aje ari ubundi bwoko, kandi azoshumbira butoyi.
rero uwo ni umuntu mushasha. Ari naco gituma iyo ugomba kumenyesha abantu bawe ikintu gishasha urakivuga ati hazoba iki bitandukanye na Yakobo. Wewe kuko yari asanzwe afise uruvyaro aje asanga basa bafise ubwoko bumwe bari igihugu kimwe, nico gituma atigeze adondagurwa, kuko urumva yaje mubiwe. Mugabo Esau wewe ntabiwe yaje asangaho, kiretse ko ababayeho bo kwa Esau bamutse kuri Esau. Nico gituma rero bitandukanye. Yakobo yasanze abiwe, ubwoko bwiwe, abo basa, eka n'igihugu ciwe barahari, nico gituma batamuvuze. Mugabo Esau kuko yaraje atanguza igihugu, atanguza ubwoko, atanguza umuryango, atanguza n'irangi ryiwe n'ishusho yiwe, nico gituma bamudondaguye. Kubw'ivyo rero tugomba turabe irangi rya Yakobo, turabe uko yasa, kuko tubirabira ku ruvyaro rwiwe nkuko twabira Esau twamurabiye ku ruvyaro rwiwe. Uno munsi dukora ko tuvugana, dusangira, dukorana, rurahari. Rero umwana sanase na Yakobo rero tumurabira, kuko ico gihe tutari tuhari, tuca tumurabira ku ruvyaro rwiwe uno munsi. Reka rero dusomere hamwe iyi mirongo manuye, indirimbo 1:5 kuvayo 2:16-19, ibyakozwe n'intumwa 19:3-7-39. Dutangurire ku ndirimbo 1:5. Indirimbo zanditswe n'umuhungu wo kwa Daudi yitwa Salomo. Salomo turaza kubereka, turaza kubasomera nkuko twabasomeye kuri Esau. Twabasomeye tubereka descendant ni kuvuga urukwirikirane rw'uruvyaro rwose rwo kwa Esau, amamo yiwe, haba mukubu ndetse no mukahise kindenga gihe. Ubu naho rero tukaba tugomba turabe ubu Yakobo irangi igiwe, kandi turaza kubereka Yakobo uhereye ku mutwe gushika ku ntango, descendant yiwe, biza no kutwereka kumbe yasanze hariho igihugu ciwe, yasanze hariho ubwoko bwiwe, yasanze hariho eka abiwe, ari naco gituma batadondaguwe canke ngo bavuge ivyiwe. Turaza gusomera hamwe ico canditswe cyo mwisezerano rishasha. Rero mu ndirimbo 1:5, Salomo umuyasharani, umuhungu wa Daudi, ari mu ruvyaro rwo kwa Yakobo, aravuga aya majambo ngo: ndirabura ariko ndi mwiza mw'abakobwa b'i Yerusalemu. Aravuga ati arirabura, ati rero naho mumubona yirabura burya ni mwiza. Iri jambo ni mwiza niryo rica riza gushimangira yuko uwo muntu ariko avuga irangi, atariko avuga ibindi. Kubw'ivyo Salomo ni umwirabure, uwo n'umuyasharani. Reka tugende gusoma mu gitabo nacyo cyo reka tugende kuri se wiwe, Samueli wa mbere 16 ku murongo waho wa 12. Samueli wa mbere 16:12. Salomo twumvise ko ari umwirabure, hanyuma Daudi nawe se wiwe asa gute?
Samweli wa mbere 16:12 haravuga ngo nuko Samweli atuma uja kuzana Dawudi, kandi Dawudi yari umuhungu w'inzobe w'amaso meza w'umunyakaranga, maze musumba byose Uhoraho aravuga ati va hasi umusuke kwa mavuta, kuko wa wundi ari uyo. Haleluya. Ibi rero biriko byerekana amarangi, ntibiriko byerekana iby'ubugororotsi canke ngo byerekane ibindi. Aya n'amashusho, kuko iyo ataba amashusho na Dawudi bari kuvuga yuko yirabuye canke ari ibindi. Bitaye ko kandi kuri ku muhungu wiwe Salomo asa n'amakedari. Kedari ni ibintu ni kedari z'imikingo, ni ibintu uhavyiga ukiga iryo rangi. Kedari n'ubwirabura, kubw'ibyo si by'ubugororotsi n'ibindi. Uku kwirabura ni rangi ririko rivugwa hano. Rero na se wiwe Dawudi ni umugabo w'inzobe nkuko Samweli abivuze. Samweli wa mbere 16:12 ni umugabo w'inzobe. Rero abantu b'inzobe n'abantu birabura baba muri Afrika, niyo nsiguro yabyo. Reka tubandanye tugende gusoma mu gitabo cyo Kuvayo, dusome no mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, turabe amarangi. Iki gitabo cyo Kuvayo igice kigira 2 ku murongo waho dusome 16, mugabo ijambo nyamukuru riri ku murongo wa 19. Ijambo nyamukuru turondera riri kuri 19, mugabo duhere kuri 16. Kuvayo igice kigira 2 16 gushika kuri 19 havuga ngo, kandi hari umuherezi w'Imidiyani yari afise abakobwa ndwi, baraza baravoma buzuza ingomero ngo bashore umukuku w'intama wa se. Haza bungere barabirukana, ariko Mose ava hasi arabatabara ashora umukuku wabo. Bashitse kwa se Ruweli arababaza ati ko muje n'ingoga uyu munsi. Kuri 19 bati nuko umuntu w'umunyegiputa yadutabaye abungere atakora tuvomera n'amazi ashora umukuku. Haleluya. Nga ijambo turi ko turaba turonderamwo ishusho, turondera ijambo umunya-Egiputa. Umunya-Egiputa niwe turondera. Haje umunya-Egiputa. Mose yitwa umunya-Egiputa, yitiriwe, kuko Mose muramuzi si umunya-Egiputa. Mose inumu Yesharani, kuvuga bamwe bavuga ngo Abisirayeli. Nuwo mu muryango wo kwa Aburahamu, suwo mu muryango wo kwa Egiputa, kuko Egiputa ava kuri Hamu. Hamu arukwiwe, Aburahamu yamuka kuri Shemu, no kuvuga Mose nuwo kwa Shemu, si umunya-Egiputa. Mugabo abuzukuruza bo kwa Aburahamu baba Midiyane, kuko abamidiyane bavuye ku mugore yitwa Ketura, uwo Aburahamu yarongoye mu nyuma Sara yapfuye yitavye Uhoraho, amubyara kwa abana, umwe yitwa Midiyane
uwo muherezi w'Imidiyani ni umwuzukuru wo kwa Aburahamu. Nicyo cyatumye aba umuherezi mu gihugu cy'Imidiyani, kuko yamutse ku muhungu wa Aburahamu yitwa Midiyani. Rero aba bakobwa bo kwa Midiyani, bo kwa Reyuweli, bise Mose umunya Egiputa. Mugabo Mose si umunya Egiputa, ni umuyashurani. Ni ukuvuga ishusho ngaha ahiri Mose n'abanya Egiputa barasa, kukaba nkako irangi ry'abanya Egiputa n'irangi ry'abayashurani ni rangi rimwe, kuko abo kwa Hamu barirabura, abo kwa Hamu bitwa abanya Etiyopiya, ndetse n'abamisiri ari bo Egiputa. Etiyopiya nta muzungu abamwo, n'abirabura. Rero abayashurani nabo nyene bafise irangi cyo kimwe n'abahima, kiretse ko gusa badasangiye ibisekuru, kuko abayashurani bafise igisekuru cyo kuri Shemu, mugabo abahima bafise igisekuru cyo kwa Hamu. Kubw'ibyo bafise irangi risa, bose barirabura. Rero umukobwa wa Reyuweli abwiye Reyuweli yuko babonye umunya Egiputa yitwa Mose, kandi yabatabaye abungere baje kugira gute, baje kubagwanya kwiriba ryubatswe ryo kumara inyota umukuku. Kubw'ibyo irangi abanya Egiputa n'abayashurani ni irangi rimwe. Mose asa n'abanya Egiputa, Mose ni umwirabure. Tugende mu gusubira mu byakozwe n'intumwa. Umurongo tugiye gusoma kugira ngo utwereke irangi ryabo kwa Yakobo, si umurongo w'ibyakozwe n'intumwa 19, ahubwo ni umurongo w'ibyakozwe n'intumwa 21 37 gushika 39. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 21 turasoma duhereye ku murongo wa 37 gushika 39. Aho ni mu isezerano rishasha. Tugomba kuraba Paulo abazungu bamuvuga gute, bamugereranya nande, kugereranya igishushanyo, ishusho, icyo kintu kiri gute. Reka rero dusome ibyakozwe n'intumwa 21 37 gushika 39. Haravuga ngo Paulo bagira bamushikane mwiboma, Paulo abaza uwo mukuru w'abagabisha ati nkundira ijambo nkubarira. Uwo mukuru w'abagabisha nawe aramubaza aturazi Kigiriki. Ni ukuvuga uwo mukuru w'abagabisha yari umugiriki. Kuri 3:8 Paulo, si wewe wa munya Egiputa yateye umugararizo mu gihe gishize akajyana mu bugaragwa abantu babicanyi 4,000? Paulo arishura ati jewe sindi mu Egiputa, naho uri kumbona uko, naho ubona nsa n'abanya Egiputa, jewe sindi umunya Egiputa. Icyo ndico ndi umuyuda, umuntu yakuriye i Taruso, igisagara cy'Ikirikiya
kitayoberanye. None ndakwinginze unkundire icyo mbarira abantu. Haleluya. Ubu ni umugabo Pawulo yavukiye muri icyo mu gihugu cy'i Roma, mu gisagara cyitwa Taruso. Hariya muri Taruso niho yavukiye, ku mpunzi z'abayasharani zahunze zivuye muri Yasharani zihungira i Roma. Bitirirwa Abaroma kubera bari muri icyo gihugu. Mugabo rero uwo mugiriki ntatahuye Pawulo wariwe. Mugabo kubera abona yuko ameze nk'Abanyayegiputa, asa n'Abahima, asa n'Abanya-Etiyopiya, umuzungu Rutuku aramubaza ati, wewe Pawulo, si wewe wa mubisha w'Umunyayegiputa? Kuko biriya bihe by'Abagiriki, Abanyayegiputa bari bakiri mu bihugu byabo. Abanyayegiputa n'Abahima nabo kwa Hamu. Abahima nta muzungu abamwo. Rero Pawulo basanga asa n'umuhima. Mugabo Pawulo si umuhima. Pawulo n'umuyasharani, uwo bavuga ngo n'Umwisirayeli. Ugomba kubisoma neza, kumenya Pawulo, ubisoma mu gitabo cy'Abaroma igice cya 11 uhereye ku murongo wa mbere. Pawulo avuga yuko ari umurewi, n'uwo mu muryango wa Lewi, n'umuyuda wo mu muryango wo kwa Lewi. Yavukiye i Roma, nk'uko ngaha jeno byarabana ndi muri Amerika bavuka bafise ubwene gihugu bwa Amerika, bitwa Abanyamerika. Mugabo bavuye ku Murundi. Niko byagendeye Pawulo. Rero kuko yasa n'Abahima, yari afise irangi ry'Abahima b'Abanyayegiputa, nicyo cyatumye Rutuku umuzungu avuga ati, wewe wa Mwegiputa we, si wewe wa mubisha watwaye abantu b'abagizi ba nabi bashika 4,000 ubarongoye batwaye mu bugaragwa? Pawulo noneho hepfo yaciye yisobanura ati, yeka je sindu muhima, jewe sindu muhima, sindu Munyayegiputa, jewe aho mbona ndumuyuda, niwe ndiwe. Rero munkundire ngira icyo mbwiye ubu bwoko bwacu. Rutuku mwemerera ati, ego babwire gatoyi mugatura kujyana. Nibyo rero irangi rya Pawulo umurewi ari mu muryango w'Abayuda, kuvuga Yuda agizwe n'imiryango 3: Yuda, Benyamini hamwe na Lewi. Rero Pawulo n'umurewi yiguze umuryango wa Yuda, asa n'Abanyayegiputa. Abanyayegiputa raba Etiyopiya na Egiputa n'abantu bamwe barasa. Kubw'ibyo Abayasharani abo kwa Yakobo n'abantu birabura, nta gaseseshwa rumuri karimo. Ibyo niko bizwi kandi niko Bibiliya ibivuga.